S.S.I dusangire amajambo dusanga mu butumwa bwiza bwanditswe na Mariko igice cya 3 turasoma umurongo wa 13 gushika kwa 15 haravuga ngo maze aduga umusozi muremure ahamagara bagomba baza kuri we atoranya 12 bo kubana nawe maze ngo abatume kwigisha no kugira ububasha bwo gusenda abadayimoni. Imana ntirondera abashoboye ariko ishoboza abo yahamagaye, niryo jambo shaka ngo dusangire. Kenshi turakunda kwihenda iyo dukeneye abo gukorana nabo, tukihenda iyo dukeneye abo gutuma, tugashaka abashoboye. Mwama munavyumva iyo abantu bahamagaye abo bashaka guha akazi bagatomora ngo dukeneye abafise experience, no kuvuga ngo bamaze gukora imyaka itandukanye ngo nibo babishoboye. Ariko kenshi hari igihe usanga umuntu yihenda. Imana yacu yoyo ihamagara abantu badashoboye ikaza kubashoboza mu nyuma. Yesu ariko aragendagenda mu isi yarahamagaye abantu bo kubana nawe 12 niko Bibiliya itubwiye, kandi abo 12 yabakuye mu mice itandukanye bakora ibikorwa bitandukanye, arabahamagara baza kuri we. Burya ikintu gikomeye cyane mukuru nuko umuntu yemera uwo muhamagaro, kwemera kandi ugaheba n'ivyo wari kurakora. Mu yandi majambo novuga nko mu Gifaransa ukaba disponible. Hamumaze kuba disponible ukumvira ivyo Yesu akubwiye. Kumva umuhamagaro ni gute? Ni harya wumva uri kurabira muri wewe ukumva unyotewe gukora iki, ukora kiri ukumva unyotewe cyane cyane ivy'Imana. Burya ni wo muhamagaro wa mbere. Ikintu cya mbere nuguca wemera ukumva yuko woheba vyose ukitaba uwo muhamagaro, ivyo biriko birabira muri wewe ukaja kubikora. Ugeze muri ivyo ugaca wumvira ico cyose yo kubwira gukora. Yesu amaze kubahamagara barabaye disponible, baheba ivyo bariko barakora, baza kuri we. Ikigira kabiri baramwumviye ahagiye bakajyana ivyo ariko arakora nabo ivyo babwiye gukora bakabikora. Intumwa rero zigumana nawe kuziza ziraraba ivyo akora ahagiye bajana. Aba bantu mu ntango ntibari bashoboye, ariko ubushobozi bwabo bwabonetse mu nyuma Yesu amaze kuduga mu ijuru, bamaze kuronka ubushobozi bwa Mpwemu Yera. Usomye isezerano rishasha niho ubibona neza kuko babaye abahizi bakoreshejwe ibikorwa bikomeye ariko Yesu amaze kugenda. Ariko bagihamagarwa ntibari bashoboye na gatoya. Nuko rero nawe nuhava urondera abashoboye cyane, ariko wizere yuko uwo wahamagaye ngo mukorane cyangwa ngo mugendane azoshobora uko azogenda arakurabirako. Intumwa zahavuye zishobora bahinduka abahizi. Urabona ibikorwa bihambaye bakoreshejwe inyuma yuko Yesu amaze kuduzwa mu ijuru. Rero nawe ntugire ubwoba, igihambaye nuko witaba uwo muhamagaro wumva uri kurabira muri wewe, ukumvira ivy'Imana byose kubwiye gukora, ibisigaye izogushoboza. Uko akenshi Imana iraduhamagara umuntu akagira ubwoba, jewe ibintu ntavyo nzoshobora, na jewe mpamagawe naragize ubwoba. Ariko nawe nagira ndakubwire ngo ntugire ubwoba, Imana yaguhamagaye niyo izogushoboza, kandi yaraduhaye umufasha Mpwemu Yera. Mpwemu Yera amaze kuba muri twebwe aradushoboza, tumara ubwoba akaduha kurinduka, hanyuma tugashobora n'ivyo twari dusanzwe tudashobora kera. Nuko rero ntutinye, Imana ntihamagara abashoboye ariko ishoboza abo yahamagaye.